ndashaka kubabarira ngo nta mukristo n'umwe akwiye kuba adashingira intahe Yesu. Ntibikunda, ntibibaho. Nta muntu n'umwe yamenye Yesu atamuvuga. Nta muntu n'umwe yamenye Yesu atagira umunezero kumushingira intahe. Nta muntu n'umwe yamenye Yesu atagira ugushira amanga mu kumuvuga. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ntushobora guhishurirwa Yesu, ntushobora kumenya Yesu, ntushobora guhishurirwa ubu bwami ureke kubushingira intahe. Ndashaka kubabarira ngo iki ni ikimenyetso sindamusiga iyo utari kurashingira intahe Yesu. Ndagomba kubara ngo hari ikintu kitameze neza, ukwiye gusuzuma yuko ubu bwami tuvuga nibwo twamenye. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka kubara ngo nta muntu n'umwe ashobora guhura na Yesu vy'ukuri bakaba bahuye mwareke kumushingira intahe. Ntibibaho. Kuko ndashaka kubara ngo Yesu iyo muhuye uraza gusanga arengeye ibindi bintu byose wamenye. Harengeye ibindi bintu byose twahuye navyo. Usanga ntibikunda ko duhora kuvuga ko twamenye Yesu kandi guhamagarira abantu ko nabo bakwiye kumwizera. Ntibishoboka. Kudashinga intahe kwanje nawe ni ikimenyetso kigaragaza yuko hari ikibazo mu gakiza kacu. Nibande bavyemeranya nanjye? Haleluya. Nimurangunda gutanga akarorero. Niyo woja ku isoko gusa ugasanga ibiharage igiciro cyagabanutse, uraza kubibarira abantu kandi abo ukunda uraza ko baraturaza ibiharage byagabanutse igiciro. Bigenda gute ko waramenye Yesu? Yesu abari mu buzima bwa by'ukuri. Haba n'ubu uti narabonye Yesu nawe woza yo kugirira neza. Ntibibaho. Ntibishoboka. Ahubwo ikibazo turabe yuko uyu Yesu twamuhishuriwe. Iri tunga twarihishuriwe. Imana dufashe cyane. Ndarangirije ahantu ndiko ndavuga ngo suzuma neza. Mbega ubwami bw'Imana buriko burakura muri wewe. Mugabo naravuze rero nico canzanye uyu munsi ndagomba kurangiriza ku bintu bibiri. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ni hehe bishobora gupfira ugasanga rero ubu bwami bw'Imana umuntu aravuga ko ari muri bwo, hanyuma bwa buzima buhindutse ntibugaragare, bwa buzima bukura ku munsi ntibugaragare. Niho nshaka rero ko tuganira hanyuma tugire ico dupfunditse. Ni hehe bipfira rero? Ni hehe ikibazo kibera? Imana dufashe cyane. Ni gute bipfira hehe ko umuntu ashobora kuba mwishengero? Biritwereka ngo umutunzi agera ahantu aravuga ngo nimwagura ibigega, iby'imburo byabaye byinshi, amaze aravuga ngo umutima wanjye icara urye, ko wifitiye ibyo guhitikiranya igihe kirekire. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ako kanya nyine akubitwa agakofu, wagipfu abisigaho ntiyanabirye. Nico jewe nawe dukeneye. Turabe neza ko atanu turiko turadandahirwa, ko atanu turiko turatwangwa n'umugisha Imana yaduhaye tukibagira ubutanga umugisha. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Icya kabiri kuboregwa. Nibaza ko byumvikana. Kuboregwa ni iki? Kuboregwa ni igihe ngera ahantu hakagira igihe ikintu kanaka kirongora ubuzima bwanje. Bandufashe cyane. Kikaba arico gisigaye gitegeka ukubaho kwanje. Haleluya. Iyo umuntu yaborewe bene data bimeze gute? Ivyo yaborewe nivyo bisigaye bimutegeka. Haleluya. Ntaba gikora ibintu akoresheje
kwiyumvira kwiwe, ariko ivyamuboreje nivyo bimutegeka gukora. Haleluya. Hama wanashaka turetse n'inzira ntaba kigenda mu yitumbereye, kuko ivyo bintu nivyo bimurongora. Yaborewe, ntagishobora gutumbera inzira, ntakimenya ibyo akora. Imana dufashe cyane. Haleluya. Yesu adufashe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe. Ndashaka kubabarira iki? Uyu munsi hari ibintu byinshi biriko biragenda biboreza abantu. Imana dufashe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe. Iterambere rishobora kuboreza abantu, umuntu akaborerwa iterambere. Haleluya. Abantu uyu munsi tuko turagenda tuborerwa iterambere, tukibagira kimwe Pawulo avuga ngo nimwishushanye n'ivya kino gihe, ngo yamara muhinduke rwose mugize imitima misha. Ariko abantu ugasanga turiko turatwagwa no kwishushanya, nuko isi iriko iragenda. Imana dufashe cyane. Tugashaka kugenda natwe ngo nayo majambere. Pawulo avuga ngo nimwishushanye. Umuntu ashobora kuborerwa iterambere, umuntu ashobora kuborerwa umuderi, umuntu ashobora kuborerwa ibigezweho. Imana dufashe cyane, ku buryo atakaza intumbero y'ubuzima bwiwe. Haleluya. Yesu ashimwe. Imana dufashe cyane. Umuntu ashobora kuborerwa ubushomeri. Haleluya. Indirimbo ikamara ubushomeri, ndashomere. Noneho akaborerwa ivyo, agasigara ari muri ivyo. Imana dufashe cyane. Sindiko ndavuga ngo gushomera ni byiza, kandi sindiko ndavuga ngo gushomera ntibibabaza, ariko ndashaka kubarira ngo ivyo ntibikwiye kugera ahantu bimboreza. Haleluya. Yesu adufashe cyane. Ariko kandi nk'uko nariko ndabivuga hakiri kare, umuntu ashobora kuborerwa akazi. Umuntu indirimbo ikamba ni busy, nta mwanya. Haleluya. Yesu adufashe cyane. Umuntu arashobora kuborerwa abagenzi, ku buryo basigara bamukoresha n'ibyaha. Haleluya. Abagenzi bakakubera ingorane, bakakubera ikibazo, bakakubera igisika kikubuza kubona Kristo, kikubuza gukorera Imana. Haleluya. Yesu ashimwe. Uyu munsi abantu bariko baraborerwa siporo, umupira. Mugani uraho, mudamu araho umunyarwanda, sinobivuga nk'uko yabivuze. Imana dufashe cyane. Umuntu akaba ari Manchester, Barcelona, Real, Cristiano Ronaldo, Messi, sinzi n'abagezweho uyu munsi bana. Imana dufashe cyane. Haleluya. Ibyo ugasanga bifisemo umwete, mugabo mu batuti verse imwe ya Bibiliya. Mugabo ndashaka kubara ngo imipira yose yarayibaye ejo, araza batsinze, araza uko byagenze, niza kuba uyu munsi arayizi n'amasaha ibere, nizo muri ino ndwi yose arayizi. Hama kandi ashiramo n'amafaranga akabiraba, agashiramo umwanya. Imana dufashe cyane. Haleluya. Nta kiganiro cy'inkino na kimwe kimucika, azi kiba amasaha ya nayi, kiba imbere ya saa sita, nikiba mu ijoro, nikiba mu gatondo, arabizi byose. Amakuru y'inkino yose arayakurikirana. Umuntu akaborerwa umupira, umuntu akaborerwa siporo. Haleluya. Igitangaza, umuntu agasiba ikoraniro kuko hariho match. Muravyibaza? Haleluya. Umuntu agatakaza umwanya wo gusenga kubera hariho match. Umuntu akabesha ngo nafatiriwe, akigira ibintu bindi, hakuvuga ati nari ku mupira. Akabesha muri programme akanaka yari muri section cyangwa muri sous district akayisibamwo kubera agiye kuraba match. Umupira bene da. Umuntu akaborerwa fiance.
fiance yamara kwinjira mu buzima bw'umuntu umuntu akamuyoberwa. Abasore n'inkumi muri hano, fiance kibera fiance nyene ni fiance, chérie. Abantu bakaryama saa 8 z'ijoro bariko barandikirana. Ngo nta narimwe araryama saa 8 z'ijoro ariko arasenga. Ubuzima bwiwe bwose bugahinduka. Tivyoroshe ubwo ndabivuga nanjye ndabizi narabiciye. Haleluya. Mugabo ntidukwiye kugera ahantu tuboreka. Haleluya. Reka ndababarira ikintu kibabaje. Umuntu akaborerwa fiance kujya mukoresha n'ibyaha. Umwigeme agahemera agatanga umubiri wiwe agasambana kuko ni fiance agakora ibyaha. Iki nicyo bita korera. Umuntu akaburirwa gutunga ku buryo yumva uko vyogenda kose n'inzira yose vyocamo arashaka kubona amafaranga, hama kandi arakora igishoboka cyose kugira ngo ayashike ko niyo vyoba ivyaha. Ene dati ibintu ndiko ndavuga burya birakomeye. Haleluya. Suzuma neza ko atakintu kiriko kirakuboreza. Suzuma neza ko atakintu kiriko kiragenda kiganza mu buzima bwawe arico gisigaye gitegeka uko ukora ibintu. Atagira Kristo, atagira impwemu w'Imana, atagira ijambo ry'Imana ritegeka mu buzima bwanje nawe. Kandi ashakora ngo ibindi biba twavuye mu ishengero. Ibindi biba umuntu yagiye hanze. Tudandahirwa tukiri mu ishengero, tugikorera Imana. Tuborezwa n'ibintu abantu batubona turi hano imbere, tuvuga amajambo nk'aya. Ariko ubuzima bwacu bukaba bwaraborewe. Icya gatatu, umwitwarariko w'ivyabu n'ubugingo. Imitima yacu ikaremerwa. Iyo tuvuga ngo umwitwarariko ni iki? Umwitwarariko uva ku hantu numva umenga hari ibintu nari niteze nari nizeye ntaronse. Haleluya. Yesu adufashe cyane. Uzanwa no kubura ivyiza twari twiteze. Haleluya. Yesu adufashe cyane. Umwitwarariko uzanwa nuko hari ivyiza kanaka twari twiteze twabuze. Haleluya. Yesu adufashe cyane. Sinzi gituma ndiko ndagaruka kuri bino bintu. Haleluya. Umwigeme akaremerwa nuko avuga ngo imyaka iramubanye myinshi. Umwitwarariko wa mariage. Haleluya. Umwitwarariko w'ivyejo. Umwitwarariko w'ukuntu nzobaho. Umwitwarariko w'akazi. Haleluya. Yesu adufashe cyane. Haleluya. Yesu adufashe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ubukene, kutaba ndiko ndaronka ivyo nari nifuza. Ndashaka kubara ngo bene data, gukena si vyiza, ntabyo ndiko ndavuga. Si vyiza kuba umukene. Imana dufashe cyane. Imana ibikurinde. Ariko ndashaka kubarira ngo ntibikwiye kugera ahantu kuko hari ibyo twabuze kanaka ngo bifate ikibanza cya mbere bitwibagize Kristo n'umuhamagaro dufise wo kuja mu ijuru. Yesu ashimwe bene data. Haleluya. Ivy'Imana itaradushikanako, ivyo twiteze ku Mana ntibishobora kurengera Imana yacu. Haleluya. Yesu ashimwe. Nta na gato ivyo twiteze ku Mana, ivyo twizigira ku Mana, ivyo twiteze muri buno bugingo ko Imana yodukorera
ntibishobora kurengera uwo tubyiteze ko. Yesu ari hejuru y'amatunga, Yesu ari hejuru ya mariage, ntaho byogereranywa. Ariko ndashaka kubarira ngo iyo imyitwarire kwa buno bugingo, ukubaho kuno munsi, iyo tozo mu buzima mfise, ivyo nifuza gushikako byafashe ikibanza bikaremera umutima wanje, bwa bwami bw'Imana buri kibanza muri jewe. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ibibazo byo mu rugo, Imana ishimwe cyane. Mariage itari kiragenda neza. Haleluya, Yesu ashimwe. Urudandazwa utariko ruragenda uko wari uvyifuza, igihe kirekire umaze urindiriye akazi. Haleluya. Uruvyaro utararonka. Ibi umwitware kwa buno bugingo. Haleluya. Ndashaka kubarira ngo iyo bimaze gufata ikibanza cya mbere mu buzima bwawe bwacu, umuntu uramuyobewe. Asa na kuriya kwishashi bashize ku muriro, agakabirana, akayonga, ukamubura mu bikorwa by'Imana, ukamubura umunezero wa Kristo ugahera, umunezero wo gukorera Imana ugashira, umuntu akayonga umubona. Kubera iki? Akamanyo ku mutsima. Sindiko ndavuga ngo ni bito, ariko iyo tubigereranije nk'uko Paulo avuga no kumenya Kristo, usanga atagaciro bifise. Haleluya. Ndabajene muri hano, nimwohitamwo kuja mu ijuru mutagize mariage, usumba kubaka urugo hanyuma mwe mubakanye mukazomera nka Safiro na Safiro na Anani. Niwohitamwo upfura umujene ukazokwigira mu ijuru, hakugira mariage na Ananiya akosha gukora ibyaha mukapfira mu byaha. Imana idufashe kwa tubakana, atari abaduherekeza mu muriro udashira, ariko abaduherekeza gukorera Imana no kuja mu bwami bw'Imana. Ndangiza rero, ndashaka turangiriza hano hantu. Imana ishimwe ko ibintu ndabivuze buke buke. Ndasenga ngo muhemu w'Imana arushize kutwugurura amaso no kudutahuza. Ni ryari rero bikunda yuko umuntu ava mu bwiza aja mu bundi? Niho ngomba kurangiza. Ni ryari bikunda yuko ubwami bw'Imana burushizeho kugenda bugaragara ku munsi hagenda mpinduka? Ni ryari bikunda ko ubwami bw'Imana bugenda bukura ku munsi? Imana ishimwe cyane. Inyishu iri muri ya majambo. Ni igihe Kristo yambereye itunga rihebuje. Imana ishimwe cyane. Ni igihe kumenya Kristo byambereye itunga riruta ayandi matunga yose. Icyete cya mbere cya Petero igice cya 4 umurongo w'indwi. Haravuga ngo ariko umuhero wa byose uri hafi, nuko nimuhugumbe mwirinde kugira ngo mubone uko mushishikara gusenga. Imana ishimwe cyane. N'aya majambo ngomba kurangiriza. Bene data, umuhero wa byose uri hafi. Haleluya.
umuhero wa byose uri hafi. Halo, atameni nomba. Umuhero wa byose uri hafi. Pawulo gerana akavuga ngo agakiza karatwegereje gusumba igihe twizerera. Ushobora kumva ruturaza aya majambo aho yandikiwe, nivyo yanditswe kera, ariko ndashaka kubona ngo ntibihinduka. Umuhero wa byose uri hafi. Haleluya. Ushobora kumva uti nijyari sindahazi, ariko harimo bibiri. Kristo ataraza, jewe nawe turiko turagenda kandi ndashaka kubona ngo turi hafi gutaha iwacu. Haleluya. Ariko kandi ndashaka kubona ngo n'ivyavugishijwe byinshi byarashitse. Haleluya. Kristo ari hafi. Yesu ashimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Petero acandika akavuga ngo ariko umuhero wa byose uri hafi, nuko nimuhugumbe mwirinde kugira ngo mubone uko mushishikara senga. Darangije. Yesu ashimwe. Nizera ko mwe mu Imana ashobora gutahuza umuntu umwe y'amajambo ibirenge ibyo ndiko ndavuga. Haleluya. Nimuhugumbe mwirinde. Mwene data uri hano, ndashaka kugaruka kuri ya majambo ari muri wa mugani wo muri Matayo. Bibiliya yavuze ngo uwo muntu amaze kubuka kuri iyo nzaha icyambere yakoze yaragiye arayihisha. Ndayafatanya n'aya majambo. Rinda agakiza kawe. Rinda umutima wawe usumba ikindi kintu cyose, kuko hariho ubugingo bududubiza. Yacutwagwa, yacungumba, shika mushiramanga. Kristo ari kumwe nawe. Nibikunanije by'uno munsi arabizi. Haleluya. Senga Imana, izera Imana, hagarara mu kuri. Yesu ashimwe cyane. Namba binakenewe kushinyiriza, shinyiriza. Emera kubabazwa. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ega nico Paulo abambe Petero ariko aravuga. Hano ariko aravuga ngo ivyo kureka icyaha. Imana ishimwe cyane. Akavuga uhereye ku murongo wa mbere muri kino gice cyaka navuga ngo nuko kuko Kristo yababarijwe mu mubiri, mwitwaze nk'ibigwanishwa bene uyo mutima, kuko ubabarijwe mu mubiri aba amaze kureka icyaha. Imana ishimwe cyane. Ngo kugira ngo amare iminsi isigaye akiri mu mubiri, atagikora ibyifuzo by'umubiri, ariko akora iby'Imana igomba. Yesu ashimwe cyane. Manutse hepfo ku murongo wa 12 acavuga ngo abo nkunda, umuriro uri hagati yanyu wo kubagerageza ntukabatangaze nkaho mubonye akatabonetse, ngo ariko munezerwe nuko mufatanije n'imibabaro ya Kristo, kugira ngo no mu gihe cyo guhishurwa k'ubwiza bwiwe muze munezerwe muhimbagwe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bibiliya avuga ngo abo nkunda, uyo muriro uri hagati yanyu wo kubagerageza ntubatangaze. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bene ndashaka kubarira ngo mugakiza muri runo rugendo tubimenye ntivyamba misi yose ari amashimwe ari amena. Haleluya. Yesu ashimwe. Turageragezwa, turaca mu bihe bigoye, hari ibihe byo kugeragezwa, hari ibihe bidasanzwe, hari ahantu Imana iducisha. Ndashaka kubarira iki, hari ahantu ibyo twari twiteze tutabironka, hari ahantu dushobora gushomera, hari ahantu uruvyaro rushobora guteba, hari ahantu ubukene bushobora kuza, hari ahantu kuburanirwa, kandi dukunda Imana atacyaha dufise, tugororokeye Imana. Bibiliya kivuga ngo bakundwa, umuriro uri hagati yanyu wo kubagerageza ntubatangaze. Imana ishimwe cyane. Nkaho mubonye akatabonetse, ngo ariko munezerwe nuko gufatanya na Kristo imibabaro. Imana ishimwe cyane. Ndashaka kubatera intege bene data, dukomeze urugendo.
hari ubwiza twiteze kandi ntibizokwama bimeze uko. Ejo ni heza kandi ashaka kubona ngo si heza uko ndabivuze, ariko ni heza kuko Kristo ahagira heza. Imana ishimwe cyane. Bitabaye heza muri uno mubiri, bizoba heza mu bwami bw'Imana, bizoba heza mu ijuru. Iyo turiko turaja bene data, ntihasa niyo twavuye. Nicyo gituma dukwiye kwemera gusiga byose, kuko hari ubwiza buremereye twiteze. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka kubona ngo uko biri kose iyo turiko turaja ni heza. Haleluya. Imana ishimwe. Yesu niyo bikunda iyo ngwara arayinkiza, ariko atayinkishije ndapfira mu bwami bw'Imana nta ngwara zizoba ziriyo, tuzokwambika imibiri misha. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Inzara mfise uyu munsi cyangwa kuburanirwa mfise uyu munsi, Yesu niyo abihitamo arabinkiza, ampaze ngiri muri uno mubiri, ariko natampaza mu bwami bw'Imana nta gusonza, nta kuburanirwa. Imana ishimwe cyane. Ejo ni heza bene data. Ndashaka kugutera umunezero w'agakiza, ndashaka kugutera umunezero iyo turiko turaja, ndashaka guhishura ibitunga bene data. Kazoza kacu ni keza. Imana ishimwe cyane. Ndarangije sinobivuga ngo ndabishobore, ariko ndashaka kubona ngo kuri twebwe twizeye Imana, kazoza kacu ni keza. Imana ishimwe cyane. Ibivana n'ibyo turiko turacamo uyu munsi. Yesu ashimwe cyane. Ndabivuga gute bene data? Ku mwanya umperanye. Imana ishimwe. Reka dusenge Imana. Haleluya. Nezerwa mu mwami, shika mushiramanga, korera Imana n'inkomezi zawe zose, ubaha Imana mu nzira zawe zose. Imana ishimwe cyane. Turafise impamvu yo gusiga byose tukagurumbira Kristo wenyene. Imana ishimwe cyane. Ntitwihenze, ntitwinjiye mu ishengero, ntituri muri bombeje gusa, ariko turinjiye mu bwami bw'Imana. Turiko turabusatira, turiko turataha iwacu, turiko turasanga umukunzi wacu, turiko turegera ubwo bwiza buhambaye. Bene data, duhaguruke dukorere Imana, dusige byose, hama dukurikire umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Yesu ashimwe. Ibihu uri kuracamwo, ibyo uri kurabona, ibikuremera, ibitameze neza, nivyo muri ino si biza bikatugwanya, n'ibindi bitandukanye biza bikadubera intambamyi. Ndashaka kubona ngo ntibiguhagarike, komeza usenge. Haleluya. Nico ndangirije, komeza usenge. Intwaro dufise, ikigwanishwa dufise, ni iki batubariye ngo kugira. Umve, habuze ngo kugira ngo mubone uko mushishikara gusenga. Imana ibahezanye.